genda hariya nihanganye kuva kera. Umviriza oyereka iki ibintu nk'ivyo sha nawe mengo je nasize kuroze canke waciye ugwara. Kunyota nawe ufise kabasha kareka uburozi jewe sheri ugombunyike sheri nukuri jena zinyamazi gusa kandi jena yiswe amazi ibintu numvamo nibiki numunyu ni byunyunyu inwa chenzi urabona unyiceje kugabo narizaniye neza nabona urabibona tutangwewe urabibona nkabibona nabibonye bambwiye umva nkubwiye wa mugore sinebwa kubwira nabi n'umunsi n'umwe ibi bintu bibaye kabura kwikoroza ahubwo ikoroza n'ibikoroka bya muntu bikoreka sigarura umva ndakubwiye abari jambo y'uganye uca mwanzaniye gasenye hariya niyo warunzaniye ngoma waje Sheri Diane aho ndakwihanganiye aho nubakiye ku mabuye nzi ko amabuye ni kera umviriza ubu habaye iki ibyo ngize ntubyutse umviriza inzu yakoze nyurayizi uranayibona ubu nyene umviriza ubu ibi nabyo nibiki ntamoko yonje gushira tekeze ugende sheri nuko ibyo bintu byarogora nuko ndakwinginze umbabarire nuko sheri mbabarira pesa mana yanje ibintu nabyo nibiki fata enda akira mabuko ntabwo ngo jena kurukanye nk'imbwa utundi twuzambara uretse utanisha wajuzanye genda babu mati nihangane kuva kera ijambo umugere nihangane kuva kera Fata inzira hanyoko genda hariya nihanganye kuva kera nturava ngaha ndaguha amakoro ubu nyene genda nyoka kwigisha uko nguba nyamba so yubatse nkuko ahubwo na so n'umugabo bwawe nidako kumbe no kumeza biwaye genda simva ngaho tobyo hoshi
Koshi. bro, mumenyereye ya telefone. Ko ndumvise biririmbo ngaha. Wapi numva umenga ni hahandi nyene. Uratekana? Shabeni si wowe urimbaza amarushwa. Iranamenetse. Nuko yavuga. Urimbaza amarushwa sha. Tekanye. Uraryohewe ko yagiye. None gasha none ubugumana mu nzu n'umurozi. Nuko nabikubwira n'ubyumva ubu nawe wabyiboneye. Sha mugabo. Ndabibonye ko ivyo wavuga. Ivyo wavuga. Yako. Erega abakobwa bavyariye iwabo usanga bararushe. Urumva atani imbabazi bugirira n'umuntu. Bafise ivyiyumviro byinshi aho usanga atari urukundo rwanyagwe yaranagufitiye. Nta wapi. Hari ibishobisho araba amafaranga ariyo yamukwezi wabo. Aho rero wisharutuze basha ubu wa murinzi ngo ubu ndera. Ubu ndera mugabo nubwo rero ndakubwira ngo uraryohewe ubu oyisi sico kintu none uryohewe karakubita karakubita mugabo ndiko ndagwana kugira numve ko vyomvamo cawiyanga usaroni rero burya mwana nzomuhora nyuma erega baca umugani ati umwana w'indero ati urwango rwanyu sister wapi uwo mugani abawuciye burya rimwe barihenze kandi rimwe ahubwo hose hirya nzira karengane ubona je noyihoriye na nyina nuko nabonye amafuti yiwe ivyo yamagira buri munsi ntari kuva ngaha kuko urya ni namukunze mugabo yagwibomoreye kandi ubomoro rwiwe amutiza umuhoro je namutije ingufu zo kugira kumutransfer wabo none kandi ntuzo kandi yakantuzo kajya umutima ndamwangiriki byo no mumarayika yigende bwa mwana uzumufate neza ni hatari sha sister bonye ukuntu uvuga ibintu ugasinka sanga nibyo shangiye kukwita gusumba kujya nawe warashize hasi oya ntuce shapfura nawe ntuce nubone n'akabifu kari wawe ndabizi kuva kera tukiri abana ni hatari odi karibu sawa urakomeye karibu amajyaro tungiye kuba ndamarira muri chambre ucumisana za mputu nzotwarejo natanguye hakiri kare sishaka ko Lydia ari wazimesa shaka ko ari uzimesa sawa ni sawa ndaho nyene mbona umuntu nezerewe cyanyene nari nzi kuguhereza Paul shanda nezerewe no kunyene tu kore nayo nari yakiriye
wihangane shani ko bimeze ariko uribuka umunsi wari waje mbwira ko nari nakubwiye amakuru ya Diane ukanga kubyumva. Shabofe reka ndavyibuka ariko cese shako ibintu vya Diane iki ko bingarukaje mu matwe. Oyaje nararushe unkeneye ko no kumva ko no kwitampariza mu buzima bwanje. Presa no vraiment biraboneka ko warushe urababaye cyane ariko wihangane. Afrika bijya bya Diane tuvyihoze tubihebe. Yego vyihoze nyene. Twibandanirize basi indi sinje iwacu. Mbe barakomeye bama novuga ati ni bama uko nyene kandi acaretse umwana wanyu nga barakomeye mawe ko na databuka. Baraho inyuma bukwe wawe none je ntumbona. Ndakubona kandi ndazi kuri bofre wanje kandi amakosa ya Diane na jewe ndibaze sininoco ndayahogwa. Diane ashobora kuba ameze kuriya mugaje meze neza ndashobora kuguhoza amarira naguhoye kuko yenda yaguha ntwari kwinjira muri urugo. Naguma ndakubwire ntuzegire ikibazo ndahari nzobwire kandi ubu kanora vraiment pana kuba kuguma wigomitse hariya uguma muri vya bibazo ndi kumwe turi kumwe uragomba kunezerwa none ntumbona jewe nanje shuka umukobwa mbe nkanura none bugahaje we buga sinziriye nibaza ko ubona nyene uhwihwisha mbe nkanura cene ka yamaro yanje ntayambaye muri shamba kandi akanonda kubona wambaye apana ivyo kuvuga kugira uko vy'amarori oya basi umbone nyene ofre gusa ibi bintu umunsi nzi wanyu burya nuko niyubashe nk'umukwe mushasha ibintu wagize muhiri wanyu n'ubu ugomba bisubire. Oya nibisa umviriza oya reka ibintu nk'ivyo sha nawe mengo je nasize kuroze canke waciugwara bofe wowe urumva neza ubukwiye je ndakunda urankunda narakunze hewe. Oya ndagukunda je ntiwibaze ko nzokugira kurya kwa Diane je nzogura urukundo gukuri. Utoya wawe nyambitse ikoti ubu we nta ntungana ntambaye urukoti we nawe ushaka kunyambika uburengeti. Oya umviriza kare umviriza nyambo ushaka duhuyaga duhuwa manzu nyumviriza unyubahirize kandi nimba ushaka tuyaga duhuza uvuge uri ngaho uri canke nigiye kwicara hariya. Oya intebe hani nyinshi iki ibintu nk'ivyo ko ugomba kwigira nk'umwana Jento umwana umviriza Diane ni Diane jewe ni jewe urumva jewe navyumvise byose navyumvise unyemerera unkunda gusa vyonyene ndagukunda nka bofre wanje ndagukunda ibirenze ivyo jewe nararushe ubu nkeneye kugira kuraba ko noruhuka naguma ndagusaba ikintu kimwe ndakwinginze unyizere ko urukundo ndakubwira ko ndagukunda urabe ko ariko ndagukunda jewe sindi Diane jewe nkeneye kubaka zo gukunda urukundo kuri kumbe ushaka ndakuzana mu rugo ivyo yasigaje iwanyu kwa nyoko ibihuriko ubu navyo nawe ugomuza n'ibihuriko muhira nta n'umuti wo kwina umwana bazi ahubwo Diane sinzi yo yakuyiga ngeso twe turasenga Diane ni satani yamuteye tu ntawe sonja Diane gusenga ukuntu yasenga nimbwa ndaza ko zahevye inyama ariko ntanakimwe mbara ha gripe kanyishe kugira ngo reka tuvyihoze ariko ntumumirije ngiye kuvyigako nizere ko zoronka inyishu nziza iyo uzoronka yose zoba ari nyinshi gusa ngiye kuyigako hama inyishu nzoyiguha ishuku nese inyishu gusa ariko nkeneye inyishu nziza pana inyishu hariho ego canke oya ariko si itegeko oya ni igisabo
sinigisaba ni ibintu biza mu muntu numva binjemwo bitanjemwo reka twizere sare ngo mba nsubire nari nje kuraba uko umerewe niwagira ikibazo ntuzotinya kumpamagara nzoza sawa bye. Como usigaye mu bibazo? Wapi sister? Wapi? Uyu avuye ngaha. Uyu. Nubwo ntuzi kumenya cyangwa ujya ni bofe. Ndabizi ko ari bofe wawe. Mbizi icyo ushaka kuvuga ntuncire nk'ija. Mumbwira ibyo nzumva byo ni byinshi. Yatarehe. None uracatwengasha. Mbiriza. Aracyari mubi. Nkumi, ugana nkumi. None ko wari warayobye. Ko nari naragize iki? Urumva nabyo wumvise ibyo aravuze. Komereza hake. Chembora ndashabaye. Ndamuzana ujya. Sha sister wewe nawe rero. Niki. Namuda makosa. Mbuzi bitumvika. Kumbe wase uriya maskari yaravyaye. Ukabona ico. Ukabona sister. Iyumvire nawe. Katseri kambi. Kandi kabibwe kuva kigenda kudraga ujya mutoya wiwe. Kemiri wa. Umunsi wa mbere tuhura shimujya. Ugani we yatanguye kundamutsa. Kumwarako. Kubu nikintu madame wanje atabona yaragikora mu muto. Ujya munsi baje ari imasho baje gutamutsa ngaha ina bamarene biwe. Narabyumvise. Mama nene bashinze. Yemwe hari ikintu cyari nyuma. Ndashira tabonye ngeka kuvyo twabaniye. Bonye bakingurana. No batakwemera. Oroheje mpuzo. Genda nzovyika oroheje. Ariko mbandazanikiye. Kucuzanikira. Cuzanika zome kare urabe uronka. Ubikorere ko hakiri kare. Agenda nawe n'ubuyu wawe. Rega ndagushakira nziza gusa. Canke ufise impuze ugomba wige. Reka baje basi ndagusiga aho ugende cyane. Ndagiye. Novuga ngo nagutera. Oya ndazi ngo musamare ko. Narinde kukubwira gusa mu majambo. Ndazi bita kugwa nabi. Ndindiriye nanikire amace nza kurasa. Sawa. Yego. Rumva rero numvise amakuru aryoshye n'ukuri kw'Imana ngo baragaturumbuye yo mapema bagasohoye nk'agahene. Oya bavuga ngo basinye ngo baracikana umwana ikintu ugira bamusohoye nk'ihene agahene niyo nasohoka nk'imbeba ashaka kuko imbeba irinyegeza no muri plafo bagiye barakwega muri mani hanze mu muryohego yabona no ka musiteri oyo no musi na sikora. Oya ntacyo twebwe icyo twari dukeneye cyari kijya kwa kugira ngo bamuturumbure nyene agende nk'ifu y'imijira ntasigeho ahubwo nyene sinumvise wavuze yuko karoyi kasigaye. Karoyi kasigaye niko dusigarane ngaho rega mukabo muga ntacyo ivyo si byacu kumenya ujya kizima wamuturumbuye urumva icyangombwa cyari ico mabuja akazi wumvise ko kahetse ngo rero dukeneye icyo bita inoti tugende twikande.